urakoze loje. Noneho tuje mu Rwanda, urukiko rukuru rwa gisirikare ejo kuwa gatatu rwakomeje kuburanisha urubanza ruregwamo abantu 32 bakurikiranyweho ibyaha byo kugambirira guhirika ubutegetsi buriho. Abamaze kwiregura hafi ya bose ni abasivili binjiye mu mutwe wa P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Eric Bagira ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, yari mu rukiko. Muri rusange ubushinjacyaha buraregera itsinda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda, n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gucura umugambi wo gukora icyaha cy'iterabwoba. Abireguye kuri uyu wa gatatu ni abasivile bemeza ko bajyanywe mu mutwe witwara gisirikare wa P5 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo babimburiwe n'uwitwa Ildefonse Mbarushimana wavuze ko yakuwe mu gihugu cy'u Burundi yizezwa kujya guhabwa akazi. Ukurikije uko bisobanuriye na bagenzi be baravuga ko bagejejwe mu mutwe wa P5 ku gahato. Basobanura ko bakigiramo bavuze uko bawusohokamo kuko bisanze bakoreshwa igisirikare mu mugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwana Mbarushimana avuga ko ageze mu mutwe wa P5 yahawe inshingano zo kuba umwe mu barinzi ba Major Habibu Mudasiru wari yarasezerewe mu ngabo z'u Rwanda za RDF, nyuma akaza kujya mu mitwe yitwara gisirikare. Icyakora umucamanza mu bihe bitandukanye yakunze guhata ibibazo by'umusubirizo uyu wiregura avuga ko yari mu mutwe wa P5 yarawujyanywemo ku ngufu. Umucamanza yamubwiye ko bitumvikana ukuntu yari kugera muri uwo mutwe agafata imyitozo ya gisirikare yarangiza akagirwa umurinzi wa Major Mudasiru. Mu magambo y'umucamanza akamubwira ko izo nshingano zihabwa abantu biboneka ko bazi kurwana kandi babizerwa. Mbarushimana kimwe na bagenzi be mu babazwa yabanje mu bugenzacyaha, urukiko rubibutsa ko bemeye ibyaha bakanabisabira imbabazi, none kuri ubu bagahitamo guhindura imvugo. Umunyamategeko umwunganira yabwiye urukiko ko Mbarushimana nubwo yabaye mu mutwe wa P5 atabigiyemo ku bushake bwe, ashingiye ku magambo y'uwo yunganira ndetse na bagenzi be bagiye biregura. Umunyamategeko yabwiye urukiko ko bavuga ko bari bameze nk'abafashwe bugwate, na cyane ko ngo abari abayobozi muri P5 bari baravuze ko bazaturuka icyo gisirikare bikamenyekana bazajya bafatwa bakicwa. Byateye Major Mudasiru guhita amanika ukuboko hejuru maze yakijambo. Yavuze ko bamushinja ko yarababereye ikibazo bigatuma badatoroka bitari ukuri, kuko kuri we ngo ntabwo bazi icyabazanye mu rukiko. Yasabye kutamwitwaza bagambiriye kubigira impamvu nyoroshya. Yavuze ko hari n'abandi benshi batorokaga kandi ko byigeze kubaho ko ajya kwivuriza mu Burundi. Mbarushimana nabo bari kumwe baramuherekeza, agasanga icyo gihe yari mu gihugu cy'u Burundi iyo bashaka gutoroka nta ngaruka byari bubagireho. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bukavuga ko abiregura bavuga ko bari mu mutwe wa P5 ku gahato ibyo nta shingiro bikwiye guhabwa, kuko ngo hari n'abandi bagiye batoroka uwo mutwe mbere y'uko uraswaho n'ingabo za FARDC. Kugeza ubu ngo bageze mu Rwanda basaba imbabazi biba ngombwa ko batagezwa mu nkiko. Urukiko rukavuga ko buri ruhande rwiregura iyo ruvuga ko nta bushake bwo kuba muri P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda rwagombye kubitangira ubumenyetso, ariko ubwunganizi bukavuga ko buburana bushingiye ku mvugo z'abatangabuhamya. Bukavuga ko ibyo bakoze ari bibi, ariko kuva habuzemo ubushake ubwabyo nta cyaha bigize. Abiregura bakavuga ko bagiye bashukwana mbere yo kwizezwa akazi, ariko urukiko rugakomeza kwibaza uburyo bavuga ko bashutswe bakajya mu mitwe bakayigumamo kugeza ubwo bafashwe bagashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyamategeko bakavuga ko impamvu abo bunganira bagumye muri P5 ari uko nta bwiyagamburiro bari bafite. Afatiye ku bisobanuro abaregwa batanga akanabihuza n'ibyo bavuze mu mabazwa yabo mu nzego zabanje, umucamanza Lieutenant Colonel Bernard Rugamba Hategekimana yakunze kubabwira ko mu myiregurire yabo bagamije kubeshya urukiko. Bakavuga ko bari babakuriye barimo Major Mudasiru bababwiraga ko mu Rwanda nta demokarasi hari, kandi ko nk'abantu bari barabaye mu ngabo z'u Rwanda ibyo bari barizejwe mu rugamba rwo kurubohora ngo ntabwo babibonye. Urukiko rukavuga ko uretse n'imyiregurire ku baregwa ngo n'imyanzuro abanyamategeko babo babafashije kugeza ku rukiko iteye urujijo. Urukiko ruravuga ko hari aho bigaragara ko banzuye bemera ibyaha, ariko nanone bagakomeza kuvuga ko nta bushake babigizemo. Ku wa kabiri w'iki cyumweru hari hireguye abantu 11 cyo kimwe no kuri uyu wa gatatu, bivuze ko hasigaye kwiregura abandi bantu 9 barimo Major Habibu Mudasiru, kuko umwe mu basirikare Private Muhire Dieudonné aburanishwa adahari. Mu baregwa harimo n'abari abasirikare bato mu ngabo za RDF bagera kuri 5. Kuri bo hiyongeraho icyaha cyo gutoroka igisirikare, ubufatanyacyaha mu mugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda, kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi no kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba. Major Habibu Mudasiru yemera ko yari umuyobozi wabo ushinzwe ibikorwa byo gutoza no gushaka abarwanyi. Avuga ko byose byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Kugeza ubu uyu wahungiye muri Afurika y'Epfo, inkiko z'u Rwanda zamukatiye gufunga imyaka 24 adahari zimurega ibyaha byo gushaka guhungabanya umutekano. Abaregwa barimo abaturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Kenya na Malawi bemera ko bari mu gisirikare cya P5 gihuriweho n'amashyaka 5 na RNC ya General Faustin Kayumba Nyamwasa irimo. Iburanisha ry'uru rubanza rirakomeza kuri uyu wa kane. PAM ryari ritangiye guha abarundi b'impunzi mu nkambi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa by'amezi 2.
Izo mpunzi z'abarundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zimaze amezi 5 zitabona imfashanyo y'ibiribwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu burasirazuba bwa Kongo. Iki gikorwa cyo guhezeza impunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangire muri village ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya 17 n'iya 50. Kije nyuma y'amezi 5 izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa n'ishiramwe rya PAMU. Kuri turi n'umubabaro munini ya cyane kuko nta kuntu inyuma y'amezi 5 batuzanire ibihumbi 29 by'amezi 2 kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho dorari amadeni arengayo mahera 29. Ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo. Turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutaha vide kandi tugiye kubaho nabi cyane muri inkambi ya Rusenda. Turi n'umubabaro munini ya cyane no kwitora dufungura amadeni y'abandi. Turasabye asere na pame na leta ya Kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye amezi angahe. Bisanzwe amahera twaronse amahera y'amezi 2 twari tumaze amezi 5 tudapokera. Niyo mpamvu naho ayo mahera yabonetse by'ukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko nukuri bo bandanya akatwiyumvira basi agatuma agaruka n'ingoga bakaduhereza basi ayo mezi yandasigaye natwe tukaraba ko twogera ko ataraho n'ubundi. Nukuri ubusuma buracyari bwinshi ngaha mu nkambi, inzara iracyari nyinshi. Nukuri twe yaronse ibyo 29,500 mugabo warariye ideni ry'amezi 5 kugira wishyure 29,000 biragoye ko tubayeho tubaho kujya amadeni gusa kujya amadeni tugenda yo mu bakongomani watwize akaduhereza akaduha ideni giwe faranga bayaduhaye kandi byadushimishije ariko nuko bayaduhaye kugira ngo twishyure amadeni twariye kuko twarariye amadeni bwa mbere twaratanguye twakabantu bajya abantu bagombesha hanyuma ubu naho twarariye amadeni z'inka z'abanyamurenge kandi mbere zaradufashije. Ubu rero tugira ngo tubahereze ariko inzara isigaye iratwica. Buri biribwa byatumye benshi muri bo bishora mu mirima y'abakongomani bakiba imyumbati, abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara. Korera Imana Silvestre ni impunzi yo mu Rusenda. Abagabo barataye agaciro cyane muri iyi nkambi bivanye n'abagore baciye batakara baja mu busambanyi baja mu bitagira ikimazi ubusuma no kwagiritswa amabi yose twebwe barifije mu Rusenda mingo kabisa ari kuganga kacu. Tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri iyi nkambi duca tubona ko mengo na gahohotero kugira ngo batwicishe inzara barabe ko tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora. Hari ubusuma bumaze iminsi bwigaragaza bugaca bavuga ko abarifije aribo bariko barafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja ku barifije. Igitumye ibyo byose biba no kubera inzara. Amezi 5 yose umurifije adapokeye na amezi menshi. Umuyobozi ushinzwe ASER mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jack Nigan ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu Rusenda mu cyumweru gishize yavuze ko impamvu izi mpunzi zatinze guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe nuko hari uburyo busha PAMU yari mitangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone, uburyo buzwi nka M-Pesa. Gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa 5 n'ukwa 6, ishiramwe rya PAMU rivuga yuko nyuma y'ibyumweru 2 rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa 7 n'ukwa 8 kuri izi mpunzi zo mu Rusenda. Tukiri mu Burundi, umugwi Sever ushinzwe kunga abarundi ejo watangiye gutaburura abantu bishwe mu mwaka w'1972 wo mu bwoko bw'abahutu bahambwe ikivunge mu binogo rusange igikuzi muri komine Vugizo intara ya Makamba. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru irambuye. Umugwi Sever wemeza ko nari bitigiriye ibinogo rusange bizwi abihambwe mu bataramenyekana umubare igikuzi cya Vugizo mu manuka bw'u Burundi. Umukuru wa Sever amenyesha ariko ko mu matohoza yakozwe byagaragaye ko aramutswa komine Vugizo yakoranye n'abajejwe umutekano mu kwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahutu mu 1972 kandi
ko akiriho hakaba hasigaye ko yegerwa kugira ngo atange insiguro. Pierre Claver Ndayicariye. Amakuru mfata kibanza dufise mu mugwi severe aremeza ko harabishwe benshi mu karere k'ubumanuko bagatabwa mu nzuzi muri Tanganyika, abandi bagasangukira mu mashamba bakaribwa n'ibikoko n'inyoni, abandi batabwa mu tuzu twa sugumwe. Abakuze bakiriho nta majambo bafise asigura neza ibyo baciyemwo. Bavuga ko abishwe bahamagawe mu nama ku ikomine bava mu mitumba ishika 20 n'ibitarenga. Bashitse ku ikomine haca haza batandukanyamwo abahutu n'abatutsi. Ibyo rero bakabikora mu kubwira abakuru b'imitumba ko bokwandika inkozi z'ikibi ziri ku mitumba batwara. Abahutu bakaja ukwabo mu nzu, abatutsi bakaja hanze. Mu mwanya muto abahutu bakikuzwa n'abasirikare barindiriye uruhusha rwo gutangura kubarasa. Abo bahutu baza mu nama ataco binona, batazi ko bita gisango ry'urupfu. Uno munsi umugwi severe umaze kuhemeza ibinogo 8. Estajoni Hamenyimana w'imyaka 66 ari mu bahaburiye yemeza ko se hambwa abantu, ariko asanga imbabazi arizo abarundi bakwiye gushira imbere kurusha. Ko kugiranira imbabazi tukayimanika tukabihamba kuko n'ababigira abava handi n'ababanyi twaseganye twagirana. Icyambere twoshyira imbere twoshyira umutima wo kuharangamira kidahera leta dufise ko icyiyumvira zoza yiyumvira yonyene cyo twoshyira imbere n'imbabazi. Imbabazi twarazitanze n'ukuri. Uyu butungane bwokora bwonyene bwiyumviriye ariko tugashyiramo n'imbabazi. Erega gufa nk'inyamafu birababaje utazina papa ntiyarazi no kwandika n'ikintu ndamaze n'ukuri birababaje ariko twaragize imbabazi. Nahizo mbabazi zatanzwe Bwana Ndayicariye abona ko harimo ikigwa gikomeye. Ibyabaye kabaye akabizwe n'ingoma kandi n'intwaro zagiye zirakurikirana zagerageje kubinyegeza uko zishoboye canke zikabivuga ukutariko. Ibinogo byatawemwo abishwe twaje kubereka uno munsi hano muri Vugizo bitwibutsa ko amacakubiri y'amoko yiraye mu gihugu, yereka kandi abarundi n'amakungu ko twabaye mu binyoma. Ivyo binyoma n'umugwi w'uravyagirizwa. Emmanuel Nkunziza umunyamabanga wa Asa Jenoside Canada yabisiguriye ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye mu gihe hatorwa ibinogo rusangi mu ntara za Gitega na Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi. Igice ca Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo vyose n'ivyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka wa 1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuse avugwamwo. Keneye kwibuka keneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitwa by'abahutu canke ukundi. Twe turafite ivyemezo zo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba Cangozi aho mu Kinogo kijye gikoreramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972. Ndayicariye ni umutangaza uzoshingwa ubutumwa buhambaye muri igihugu naronke abamwidogera nibwira yuko azobafise ingorane ahubwo y'akazi ashinzwe. Ukuri mu gusohoke ni kunezereye kuko kuruje gushira habona ibyamaze imyaka 80 mu binogo mu kuzimu. Nituragira aho tuvuga twebwe abahutu abatutsi abatwa ushaka ko tubivuga ubu nushaka kudutega umwereka uwo mutego tuzowugwamwo. Mu kwezi kw'indwi uyu mwaka mu gisabera watangaje ko umaze gutora ibisigarira by'abantu bagera ku 12,643 bishwe mu magumu atandukanye Burundi bwagiye buracamwo. Burundi busamo kamwe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ishiramwe mpuzamakungu ryemeje ko cabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu Burundi kugeza ubu abahutu n'abatutsi baracaharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye. Abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwa nyabwoko. Urutonde ababuranira leta bamenyesheje ko mu matohoza bakoze byanagaragaye ko Celestin Ndayisaba
yari mu bateguye gutembagaza ubutegetsi imbere y'itariki 21 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1993 hanyuma ntivyakunda acarahunga bamufatira mu Rumonge mu manuko bw'u Burundi. Ababuranira leta banamenyesheje sentare ko bafise n'amasanamu agaragaza ko Celestin Ndayisaba yari mu basirikare b'intwazangabo bari bazo umugambi mubi. Ahawe akaryo ko kwiregura, Celestin Ndayisaba yafashe umwanya muremure kuko atigeze yemera icaha na kimwe, agahinyuza ikirego ku kindi. Kuri urwo rutonde ruvugwa arerekana ko atarimwo namba, kuko ingene gwanditse biboneka ko ari ivyo abo baburanira leta bikoreye nk'uko yabimenyesheje sentare. Yamenyesheje ko n'izina ryiwe ryanditse nabi, ipete naryo hari koroneli kandi ico gihe yarakiri major. Ica kabiri yamenyesheje sentare nuko atari na rimwe mu gisoda mu kwandika amazina bahera ku matazirano batangurira ku Kirundi. Yanamenyesheje kandi ko n'umukono uri kuri urwo rutonde atari gwiwe na gato, kandi ko kubihinyuza vyoroshe, ati nibashike aho yarangurira imirimo bahinyuze. Ati nosinya ku kintu n'izina ryanditse nabi, ipete atari ryo. Ati nububeshi bukabije. Kuvyo yagira ko yafatiwe mu Rumonge, ati none mfashwe baca bansubiza ku kazi canke naja gufungwa. Ati kunyagiriza naho ko naja kugirisha inama mu makambi harimo n'abandusha ipete, umusoda muto arategeka umurusha igarade. Uwo muntu yaguma ankurikirana iyo ngiye mwomuzana akanavuga wari yamutumye. Ababuranira leta bakaba bishuye ko amasura yabo yasavye gukingirwa, aricyo gituma batazoboneka mu ntahe y'icese. Abagirizwa kugandagura Perezida Melchior Ndadaye bitavye sentare nanyuzwa kuri uno wa gatatu n'uwo Celestin Ndayisaba, Anise Nahigombeye, Laurent Niyonkuru, Gabriel Gunungu bafungiye mu bihero rikuru rya Gitega, na Ildefonse Mushwabure aburana yidegemvye. Bashitse ahabera urubanza nk'igihe cy'isaha 3 n'igice zo mu gatondo, baza kwinjira muri sentare isaha 6. Urubanza rwatanguye kuburanishwa mu idonido isaha 8 kuko abo bagirizwa urupfu rwa Melchior Ndadaye basabwa kuzana ivyabona, nabo bakamenyesha ko badashobora kuzana ivyo vyabona kuko atavyo basabwe. Impari ziba ndende. Sentare ikaba yahagaritse ibikorwa vy'uno munsi isaha 11. Sentare ikaba yamenyesheje ko urwo rubanza ruzosubira kuburanishwa kuri uno wa 4 no ku wa 5. Abagirizwa kuba baragandaguye Perezida Melchior Ndadaye baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi sabo gusa, bose hamwe bashika 200. Ku mutwe w'urutonde hakaba hari wahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya n'abandi basirikare bo kwipete ryo hejuru n'abasivile bari bajejwe amabanga akomeye mu gihugu, na Alphonse Marie Kadege yari mu nama nshingwa bikogwa y'umugambwe Prona, akaba n'umushinga mateka nyuma arabicegera c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003, na Antoine Nduwayo nawe nyene yari mu bagize ibiro bikuru byo mugambwe Prona, akaba ari n'umunyamabanga nshingwa bikogwa mu ishirahamwe COPGL, ahava abo mushikiranganje wa mbere mu mwaka wa 1995. Desire Atungimana